radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere itariki 15 z'ukwezi kw'icenda muri 2025. Inteko nshingamateka na nkenguzamateka z'u Rwanda ziyamirije ingingo y'inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya. Ntabwo tukiri koloni yabo, bubahe ubusugire bwacu nk'uko twubaha ubwabo, bubahe amahitamo yacu mu kwihitiramo abayobozi n'amategeko atugenga nk'uko twubaha ayabo. Muri make twubahane. Iyi ngingo biyamani iheruka gusaba u Rwanda kurekura umunyapolitike Victoire Ingabire, nabo ngo bagiye gusubiza kuri iyo ngingo ariko ngo si ukwisobanura. Mu Rwanda nako mu Burundi uno munsi abanyeshure berekeje inzira y'amasomero batangura umwaka mushasha w'ishure, ariko mu gisagara ca Bujumbura ubukene bw'ibitoro buracabangamiye abatari bake bakeneye kwiyunguruza. Muri iki kiganiro kandi woba washoboye kumenya ikinyabuzima nyene iridwi canke woba uherutse kugikubita ijisho aho uherereye. N'inyoni yo mu bwoko bukunda mu myonga bita umusambi, kimwe mu binyabuzima bigiramiwe no guhona, ariko mu Rwanda bariko barahagurukira umusambi nk'uko muza kuvyumva muri iki kiganiro. Tubafitiye n'amakuru y'inkino. Ikiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Imbere yo kuja kwidonido y'ivyo vyose ariko mubanze mutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino kw'isi mushikizwa na Nina Iradukunda. Umukuru wa leta ya Qatar azwi nka Emir yaneguye bikomeye Israel n'ishavu ryinshi kubera ibitero byibasira umuhari Hamas mu gihugu ciwe. Yabwiye inama yihutirwa y'abarongozi b'Abarabu n'Abayisilamu kumushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yifuza kuburabuza utwigoro tw'amahoro no guhindura uturere tw'Abarabu ngo twiganzigwe na Israel. Itangazo ryasohowe muri iyo nama yabereye i Doha ritera ubwatsi ivyo bitero birikagabisha ku bibazo bishobora guterwa n'ubushotoranyo bwa Israel mu karere. Ni inkuru ya Igo Bacega mwumva mwijwi rya Fanega Kwaya. Ntibirasobanuka neza icyemezo gishobora gufatwa. Ntabwo turimo kuvuga igitero cya gisirikare cyo kwivuna icyagabwe muri Qatar mu cyumweru gishize. Hari igitutu gikomeje kotswa n'ibihugu bitandukanye cyo guhagarika ubucuruzi bwose bikorana na Israeli, kandi nta kiragaragaza yuko bizakorwa. Ariko birerekana ingaruka zatewe na kiriya gitero cyamaganywe n'ibihugu bitari ibyo mu karere gusa, ahubwo n'ibiri hirya no hino ku isi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yari yanse guheba kugaya ibindi bitero vyibasira intungo z'umuhari Hamas, naho hari impungenge z'amakungu. Ivyo yabivuze amaze guhura n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika Marco Rubio, naho kare uyu nawe yari yavuze ku mpungenge afise ku bijanye n'igitero ca Israel kw'Isomambike wa Amerika. Yanse kunegura ico gikorwa igihe yari kumwe na bwana Netanyahu. Ahubwo bwana Rubio yataye umwikomo kuri Hamas, asaba Qatar kubandanya igira uruhara gubaka muri Gaza. Perezida Trump yatangaje ko amasezerano yashitsweko n'Ubushinwa kubijanye na kazoza k'urubuga hwaniro rukomeye rwa TikTok. Yavuze ko azovugana na Perezida Xi Jinping kuwa gatanu. Umushikiranganje w'ikigega ca Amerika Scott Bessent yavuze ko yashitse ku masezerano n'umuhuza w'Umushinwa. Ayo masezerano akazokwemezwa n'abo bakuru b'ibihugu babiri. Amerika yari kwirasaba ko ishirahamwe rikukira TikTok rya ByteDance rigurisha ibikorwa vyaryo vyo muri Amerika. Bwana Bessent yavuze ko bizoca bigenzurwa na Amerika hisunzwe ayo masezerano. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
leta ya Korea y'Epfo ivuga ko amashirahamwe azopfiramwo abantu baba batatu mu mpanuka z'akazi mu mwaka azocigwa amande ashika ku bice 3% vy'inyungu zayo. Ubushikiranganje bw'abakozi bwavuze ko iryo tegeko ry'umutekano rishobora kuzokwaka impusha zo gukora amashirahamwe ahora bamwe impanuka zitera impfu. Ni inkuru ya Ambarasane Etirajane mwumva mw'ijwi rya Mark niyo nkuru. Korea y'Epfo iri kwishiraho ingingo zitandukanye zo guhana mu gihe iri kwirondera kugabanya igitigiri c'abakozi bapfira ku kazi. Ibitigiri vyerekana ko abantu 589 bapfuye mu mwaka uheze mu bibazo bijanye n'akazi. Umushikiranganje w'abakozi wa Korea y'Epfo yavuze ko impanuka ziterwa n'inganda zituma ubutunzi bw'igihugu buhomba cane, ati ntizitera ingorane ubuzima bw'abantu gusa ariko kandi zinasubiza inyuma umwimbu. Leta itegura kongereza abagenzuzi b'umutekano w'inganda gushika ku 3,000 mu mwaka wa 2028. Umuyobozi nshingwabikorwa wa POSCO ENC, rimwe mu mashirahamwe manini y'ubwubatsi muri Korea y'Epfo, yatanze imihoho mu kwezi guheze kubera impanuka nyinshi zabaye mu bibanza iyo sosiyete ikoreramwo. Umukuru ufata kibanza w'umugambwe mukuru w'abatavuga rumwe na leta muri Sudani y'Epfo yasavye ko ubutegetsi buhindurwa mu kwishura ku migambi ya leta yo kuburanisha umurongozi w'uwo mugambwe ku vyaha vy'ubuhemu. Akamo katewe na Oyet Nathaniel Pierino kongereje ubwoba bwo gusubira mu ntambara yo mu gihugu hagati mu gihugu cugarejwe n'intureka kuva cikukiye mu 2011. Icagera ca mbere c'umukuru w'igihugu Riek Machar yafunzwe icamaso kuva mu kwezi kwa gatatu acayagirizwa mu ndwi iheze kubijanye n'igitero cibasiye ingabo za leta. Yagwanye intambara y'imyaka 5 arwanya President Salva Kiir kuva mu 2013 gushika mu 2018 aho abantu bagera ku bihumbi 400 bishwe. Umunyazambia n'umunyamozambike bafunzwe imyaka 2 umwe wese kubera bagerageje gukoresha mangetengete kugira bice umukuru w'igihugu ca Zambia Hakainde Hichilema. Bafashwe mu kwezi kwa 12 bafise ibitega harimwo n'uruvo rukiri ruzima. Ubushikiranganje buvuga ko ubushinjacaha buvuga ko uwahoze ari umushinga amateka yari yahunze ari we yarondeye abo babiri. Abaregwa bashimangira ko ari abavuzi b'imiti kama, ivyo bikaba vyaranzwe kwemegwa na sentare. Umucamanza yavuze ko urubanza rutari kubijanye no gukora k'ubupfumu, yongera ko itegeko ry'ubupfumu ryo mu gihe c'ubukorone muri Zambia yari rigenewe gukingira abantu ubwoba bw'ubupfumu. Florentine urakoze Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Imitwe yompe y'inteko nshingamateka na nkenguzamateka z'u Rwanda yiyamirije ingingo y'inama nshingamateka y'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya ku kibazo ca Madame Victoire Ingabire apfungiye mu ibohero rya Nyarugenge. Muri iyi ngingo abadepite b'inama y'ubumwe bwa Buraya bavuga yuko ipfungwa rya Victoire Ingabire ridakurikije amategeko kandi ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubwirizwa kumurekura atayandi mananiza abayeho. Mu mvugo rimwe na rimwe yakoresheje amajambo akarishe, abashingamateka bo mu Rwanda biyamirije inteko y'ubumwe bwa Buraya barega kuvogera ubudahangagwa bw'igihugu cabo ndetse no gutesha agaciro inzego z'u Rwanda z'ubutabera. Imitwe yompi y'inteko yasabye yuko hatunganywa ingingo yo kwiyamiriza ibyavuzwe n'inteko y'ubumwe bwa Buraya ikagaragaza ko u Rwanda rutishimiye iyo nyifato. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsi Kigali. Mu nama yarihurije hamwe abagize Sena ndetse n'inteko ishinga amategeko hagarutswe ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Burayi yamaganye ifungwa rya Madame Victoire Ingabire ndetse ukanasaba ko yarekurwa tabayeho andi mananiza. Abadepite b'u Burayi basaba kandi ko ibihugu byabo byasubiramo amwe mu masezerano yo mu rwego rw'imari cyane cyane arebana n'inzego zishinjwa gufunga abantu mu buryo bwirengagiza amategeko. Uyu mwanzuro wafashwe ku itariki ya 10 z'uku kwezi warakaje cyane abategetsi b'u Rwanda. Imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko nayo yamaganye uyu mwanzuro ndetse ishyiraho komisiyo yo gutegura imyanzuro isubiza y'abanyaburayi. Abashinga amategeko bamaganiye kure umwanzuro w'inteko y'u Burayi ndetse rimwe na rimwe bakoresha imvugo yumvikana mu bukana. Igihe cyose dusobanura ko iyo igihugu cyacu kibaye atake, ibyo byo ntabwo bazamenya opposition n'itari opposition. Twiyemeza guharanira ubusugire bw'igihugu cyacu no kukivuganira
no guhashya uwo ari we wese washaka kukigirira nabi. Ntabwo na rimwe rwose baza kudushyira ku ruhande rwabo rwo kukirwanya ngo twemere. Nagira ngo nibutse abo bagize inteko ishinga amategeko y'u Burayi ndetse n'undi uwo ari we wese ko u Rwanda ari igihugu kigenga, ntabwo tukiri koloni yabo. Bubahe ubusugire bwacu nk'uko twubaha ubwabo, bubahe amahitamo yacu mu kwihitiramo abayobozi n'amategeko atugenga nk'uko twubaha ayabo. Muri make twubahane. Nyuma y'impaka za none, komisiyo yo gusubiza y'abanyaburayi ikuriwe na Senateur Usta Kayitesi ifite akazi ko kunoza inyandiko izashyikirizwa inteko y'Uburayi ndetse n'izindi nzego zamenyeshejwe. Gusa ngo nubwo bagiye gusubiza ntibigomba kumvikana nkaho baba bafite icyo kwisobanuraho, kuko u Rwanda rwigenga mu miyoborere y'inzego zarwo. Ni ukutisobanura kuri buri kimwe nk'uko bacyanditse, tugahama ku rwego rwa principe, dutangira twibutsa uwo mwanzuro twafashe, tukanibutswa ko yakurikiranywe agahanwa, yewe hakabaho no guhabwa imbabazi za perezida. Kuri ubu none akaba arimo gukurikirana ku bindi byaha bishyashya. Birumvikana ko rwari urugendo rurerure. Ntabwo ari ubwa mbere inteko ishinga amategeko igaragaje uburakari ku birego bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda. Izindi nshuro byabayeho ni nk'ubwo igisirikare cy'u Rwanda cyaregwaga kugira uruhare mu ntambara za Kongo. Kuri aba badepite ngo byinshi mu byegeranyo bikorwa n'ibihugu bikomeye ku Rwanda ngo bishingiye ku ipfunwe bimwe muri byo bifite byo kuba byaratereranye iki gihugu muri jenoside yaruhekuye, kandi byari bifite inshingano n'ubushobozi bwo gutabara. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Harakoze Jean Claude. Tubanze dukubitire mu burasirazuba bwo hagati mbere yo kugaruka mu karere. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ntaraheba iciyumviro cyo kugaba ibitero ku bategetsi b'umuhari Hamas inyuma y'igitero bagabwe ko bari Qatar, aho yavuze yuko atabudahangagwa bafise aho boba bari hose. Mu kiganiro yatanze ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio i Yerusalemu, Netanyahu yavuze yuko igihugu icarico cose gifuse uburenganzira bwo kwivuna kikarenga n'imbibe zacu. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Icemezo ca Israel cyo kugaba igitero ku barongozi ba Hamas i Qatar, igihugu Somambike na Amerika cataye amakungu mu gahundwe kiraniyamirizwa na Perezida wa Amerika Donald Trump. Hamas ivuga ko abantu 6 bishwe, ariko ko abarongozi bayo barusimvye. Ahaswe ibibazo byo kumenya niba hari uruhara Amerika yagize muri ico gitero, Netanyahu yabwiye amenyesha makuru ati twabikoze twenyene, nta kindi ndenzako. Mu kwishura ku kibazo yabajijwe na BBC cyo kumenya niba igitero ca Israel caratosekaje imigenderanire na Amerika, umushikiranganje w'ico gihugu Marco Rubio naho mu ntango yagaragaje ko batishimiye igitero ca Israel ku gukorana vya hafi na Amerika, yanze kwiyamiriza ico gikorwa ari kumwe na Bwana Netanyahu. Bwana Rubio ahubwo yifatiye mu gahanga Hamas, anahimiriza Qatar kubandanya igikorwa cyo kunga ku kibazo ca Gaza. Umubonano hagati ya Rubio na Netanyahu uje mu gihe abarongozi b'ibihugu vy'Abarabu bari mu nama idasanzwe yo kwerekana ko bashigikiye Qatar. Abashikiranganje ba mbere bo muri ivyo bihugu bahimirije amakungu guhagarika gukoresha nkunzi bagahana Israel. Qatar isanzwe rimwo ikigo gikomeye cy'igisirikare ca Amerika kigwanira mu kirere, ikaba kandi ifise uruhara rukomeye mu kugerageza gutora umuti w'intambara iri Gaza biciye mu biganiro, mu gihe ari umuhuza hagati ya Israel na Hamas. Qatar ihaye indaro abagize ibironyobozi vya Hamas kuva mu 2012. BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaha imwe buri minota 16 n'igice mu karere k'ibiyaga binini. Tuje mu Burundi, ingorane zo kwiyunguruza nizo zabangamiye abigisha n'abanyeshure uno munsi cane mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe bari baramutse batangura umwaka mushasha w'ishure. Abatashoboye kuzinduka ngo baronke uburyo bwo kwiyunguruza baja ku mashure bahageze barushe kubera kugenda n'amaguru. Basaba rero abajejwe ibyo gutunganya gutwara abantu n'ibintu korohereza abigisha n'abanyeshure. Reka iyi nkuru tuyibaze Patrick Waso. Mu mabarabara kuri uwa mbere mu gisagara ca Bujumbura wahura n'abanyeshuri bariko baja kwiga, bamwe mu mwambaro mushasha, abandi mu zakera ariko zisukuye zinateye n'ipasi. Bamwe bari mu modoka, abandi ku maguru, ku mutwe
imishasi yabo yari itunganije neza. Il y a la physique classique, il y a aussi ce qu'on appelle la physique moderne. Turi kuri lycée du lac Tanganyika mu cigwa ca physique. Abanyeshuri bose baratekanye bumviriza umwigisha wabo, naho biruko bamwe kugira ngo bashike mu vyigwa bacumukuye nk'aba twasanze kuri lycée Gikungu zone Gihosha komine Ntahangwa. N'ubuzima mu bisanzwe twarabimenyereye, none ko tudashobora kureka abana ko badashobora kwiga, twabazanye n'amaguru. Twateye irege byatugoye turaruha, kwa tubakure twaje n'amaguru turaruha cyane, biratugoye cyane ko atamabisi ahari nta n'amahya tuba dufise kugira dushenga ku ishuri. N'umuyobozi wa Ecofo La Clairière yarinze kuzinduka kugira ashike ku mirimo ku gihe. Deo Niyonzima: Byatoroheye cyane kuko simba muri quartier mu ishuri, mfata bisi zibiri, imwe ikashikana muri ville, asaba gufata iyindi ihura muri ville ishikana ku kazi. Urumva biragoye cyane, nazinze cyane, navuye muhira 5h du matin, ubundi ibiceri na gatoyi nta bisi uronka, donc ushegwa no ku kazi. Kuzinduka ngo niwo muti usigaye nk'uko abigisha babisigura. Nabyutse 5h50 nari nuriye bisi, 6h30 narinjitse asetu. Umuntu yogira ikintu cyo kuzinduka, kuko uzindutse uriko uraraba uzindutse nta kibazo, gusa ubyutse utevye ukaja gufata bisi saa moya, sanga abantu ari benshi barondera bisi, rero ivyo kuri uwo muntu yavyose atevye biramugora. Nta bundi buhinga turagerageza kuzinduka kugira ngo dushike à temps parce que tugeza gushika ku ishuri au plus tard 7h10 kubera amakuru atangura 7h30. Bayabajije vya transport twabasaba ko igitoro kibonetse tugenda ku ishuri byoroshe, gakigoye ama déplacement acagora nyene kora abantu usanga ari benshi ku mabisi, bisaba kuzinduka. La partie la plus intéressante qui est appelée la relativité générale et qui étudie la relation de la force. Muri zone Kinamaho hari indi ntunganyo ku banyeshuri. Kenny Brian Niyonzima yabitomboreyemwo. Haje bus rafise ukuntu babishira ku murongo, bus ya mbere igatwara abasivile, iyindi igacitwara abanyeshuri. Umuyobozi wa lycée du lac Tanganyika arasaba abatunganya ivyo kwiyunguruza no gutanga igitoro korohereza abanyeshuri n'abarezi. Nkengurutse Laurent amenyesha ko ariko aravugana n'abafise imodoka uko bukorohereza abanyeshuri biwe. Dufadikanije n'abasanzwe bafise amabisi, turavugana kugira ngo abanyeshuri babazindukane cyane ku buryo isaha 12:30 baba bashitse ngaha kugira ngo batangure isubiramwo ry'ivyigwa mu byo mu gatondo, hanyuma muri iyo ntumbero nyene bace boroherwa n'ingene bashika ku ishure no kwiyunguruza. Ikibazo cikena nibura ry'igitoro kikaba kimaze imyaka hafi 5 mu Burundi. Naho leta ivuga ko yagerageje kugitorera umuti, n'ubikena riribonekeza henshi mu gihugu rigatuma kwiyunguruza bigorana, eka n'ibiciro by'ibintu bya nkenegwa bibandanya biduga. I Bujumbura, Patrick Waso. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yatangaje inkuru yaciye mu kinyamakuru The New York Times arega leta zunze ubumwe za Amerika kwivanga mu bikorwa by'imbere mu gihugu ciwe. Ayo majambo yiwe akurikiye ingingo ya sentare ntahinyuzwa mu rubanza rw'uwahoze ari perezida Jair Bolsonaro ko ucaha co gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikizwa na Yvette Kabatesi. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru New York Times, Perezida Lula yanditse ko demokarasi n'ubusugire bwa Brazil bidakorwaho. Yakeje icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga yemeza ko ririnze neza inzego za Brazil ndetse n'ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Muri urwo rubanza, Trump yakomeje gushinja ubuyobozi bwa Lula kwibasira bwana Bolsonaro n'abamushigikiye. Mu kwezi gushize, Trump yashizeho amahoro ya 50% ku bicuruzwa byinshi bya Brazil, ubu bikaba byamaze kugira ingaruka ku buhinzi ndetse n'inganda. Perezida wa Brazil Lula yanenze kuzamura iyo misoro ya gasutamo ndetse avuga ko nta shingiro bifite. Muri aya mezi ashize, umubano hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Brazil ntumeze neza, bitandukanye n'igihe Jair Bolsonaro yari akiri ku butegetsi. Uyu yamye akeza Perezida Trump wamwakiriye mu nyubako ye ya Mar-a-Lago iri muri Amerika mu 2020. Naho Perezida Lula, umuyobozi w'abaharanira ko hatabaho ubusumbane mu bantu, uzwiho kuvuga atarya
y'iminwa n'iyari y'amagambo mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru New York Times. Yatangaje ko mu gihe cy'imyaka 15 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigwijeho umurengera wa miliyari 410 z'amadolari mu bucuruzi no mu gutanga serivisi bihuriweho n'ibyo bihugu byombi. Yongeraho ko icyemezo cyo kongera imisoro gishingiye kuri politike gusa. Bolsonaro wahoze ayobora Brazil yakatiwe igifungo cy'imyaka 27 n'amezi 3, icyemezo abanyamategeko be bemeza ko bazajuririra. Arakoze Yvette Kabatesi. Reka unaho imbere yo kubandanya tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Pascal, urakomeza kunshinja urupfu rw'umwana wacu urambona. Amafaranga ngahe wasigiye ari kugura ibishyimbo, akagura imboga, akagura n'ibijumba. Ko navuye hagiye kureba ubuntu wari wanyijeje ikiraka ngo burade mafaranga, navuye hagiye mu kabari. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe. Abahinga mu gukingira urusobe rw'ibinyabuzima bavuga yuko hakwiye inguvu mu gukingira inyamaswa zishobora guhona burundu kubera ibikorwa vya kiremwa muntu. Izo nyamaswa zirimo inyoni zo mu bwoko bw'imisambi isigaye ari mikeya cyane mu Rwanda ndetse no mu karere kose k'ibiyaga binini. Umuryango wo mu Rwanda, Rwanda Wildlife Conservation Association, wihaye intego yo gukingira inyamaswa z'agasozi, uvuga yuko byihutirwa cyane kurengera izo nyoni biciye mu kwitaho gukingira ivyanya vyazo. Ikiyaya canke igishanga ca Rugezi kiri mu majaruguru y'u Rwanda, akaba ari hamwe mu hantu h'imparugwa hakiboneka imisambi. Uyu muryango ukaba uharanira yuko ibikorwa vya muntu bikivogera vyorangira. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean-Claude Mwambutsa. Ijwi ry'umusambi mu gishanga cya Rugezi, kamwe mu duce mbarwa tukirangwamo iyi nyoni. Iki ni icyanya kibarizwamo imisambi igera kuri 350. Iki gishanga cyashyizwe ku rutonde rw'ibikomye. Aha ni hamwe mu hantu hake umusambi ushobora kuba ndetse ukanahororokera. Nubwo gifite aka kamaro, nticyorohewe n'ibikorwa by'abahaturiye bakigabiza bashakisha imibereho y'umunsi ku wundi. Madame Monique Umutoni ni umuhuzabikorwa w'umushinga wo kurengera iki gishanga. Hari ukuntu baza gukata kwahira ibyatsi. Uko yahira rero ashobora kujyanamo n'amagi y'izo nyoni, cyangwa akaba yagira andi akandagira. Uko ari kubikora aba ari kubangamira utwo dusimba duto amagi yatwo aho biba. Bumwe mu buryo bwo kurengera iki gishanga gicumbikiye iyi misambi ni ugushyiraho abantu bashinzwe kurinda no kubuza abaturage kukivogera. Patrick Munyeshyaka ni umwe mu basaga 70 bashinzwe kurinda iki cyanya. Ikintu cya mbere ni kugira ngo nkumire ba rushimusi cyangwa se abononyi. Inshuro nyinshi mba nzi icyerekezo aho icumbitse, ahantu ikunda kugira ibyare, n'aho itorera, n'aho iruhukira, kugira ngo mpagere mbere y'uko abononyi cyangwa se ba rushimusi binjira mu gishanga. Uretse gukoma iki cyanya, umuryango Rwanda Wildlife Association watangiye kugerageza imishinga ifasha aba baturage kubona icyasimbura ibyo bajyaga gushaka muri iki kibaya. Mukanoheli Clementine aturiye iki gishanga ndetse akaba yarananyemereye ko ari umwe mu bakibangamiraga. Nibura nkahiramo inshuro 5 ku munsi, nkashyira wa muntu ufite inka akampereza amafaranga, nkajya guhaha umufungo w'abana cyangwa se nkagura amavuta cyangwa se yo sabune. Ariko ubu tubaha imitako ivuye mu migwegwa n'ishinge, uduseke, tukabaha ibipande hamwe n'amaparado. Ubwo rero iyo tubigurishije tubona amafaranga gasimbura uko twakuraga ibyatsi mu Rugezi tubijyana ahantu runaka bakaduha amafaranga. Hashize imyaka 10 umuryango Rwanda Wildlife Association utangiye kwita ku misambi
wahereye kuyigera kuri 500 ubu ikaba isaga gato 1200 mu gihugu cyose. Kuri uyu muvuduko biroroshye kubona ko izi nyoni zitororoka cyane. Dr Deo Ruhagazi ni impuguke mu buvuzi bw'amatungo, akaba ari n'umuyobozi wungirije w'iki kigo. Rimwe mu mwaka ibasha gutera hagati y'igi rimwe n'amagi 4. N'utwo twavutse hari ibindi bisimba nabyo bikeneye kuturya, hari uduca, hari ujya gusanga n'utwo twavutse dutatu cyangwa tubiri usanga hakuze bubiri, hakuze kamwe, hakuze dutatu, kubera yuko imisambi myinshi iterera amagi ahantu hari igishanga kandi igishanga kimeze neza. Biragoye kubona mu misambi yose twakuye mu ngo kugira ngo ubone umusambi wororokeye mu rugo rw'umuntu wagiye ugateramwe amagi ukavanamo abashwi. Imwe muri iyi misambi yakuye mu ngo z'abantu bari bayitunze nk'imitako, iyibana ubumuga buhoraho nk'ubwo kutagira amababa, yaciwe n'abari bayitunze bayibuza kuguruka. Kubera ko iyi idashobora kwirwanaho mu gasozi, umuryango Rwanda Wildlife Association wayishyiriyeho icyanya cyiswe Umusambi Village mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Aha ni ahantu igomba kuba igihe cyose isigaje. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu gishanga cya Rugezi. Arakoze Jean Claude. Reka ubu naho dutega amatwi Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu mikino ya Sekafa Kagame Cup i Dar es Salaam. Ikipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda El Hilal yo muri Sudan ibitego 2-1. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, APR FC yo mu Rwanda niyo yegukanye uwo mwanya itsinze Kinondoni yo muri Tanzania igitego 1-0. Mu bagore Sekafa umukino wa nyuma uteganyijwe ku munsi w'ejo mu gihugu cya Kenya, niho imikino ya Sekafa y'abagore yabereye. Ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda yatsindiye gukina umukino wa nyuma ikazahura na JKT Queens yo muri Tanzania. Rayon Sport ejo yasezereye Kampala Queens yo muri Uganda kuri za penalty 4-3 nyuma yo kunganya ubusa ku busa, ni mu gihe JKT Queens yo yasezereye Kenya Police Bullets nayo itsinze kuri penalty 4-2. Amakipe yombi yarenganyije 1-1, umukino nawo wamaze iminota 120. Tujye mu Burundi. Igihugu cya Kenya nico cyatahukanye igikombe mu nkino zihiganwa z'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga zariko zibera i Bujumbura. Umukinnyi Justin Nduwimana w'umurundi akaba yahejeje iryo higanwa afise ibitsindo 8, aho asaba ko yafashwa akagera kure. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Akuna kanyamuneza k'abakinyi b'umupira w'amaguru wa Kenya bagendana ubumuga inyuma yo gutsinda igihugu cya Tanzania ibitsindo 2-0 mu rukino rwa nyuma rw'ihigano y'abagendana ubumuga mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Uburundi bwatunganije iryo higanwa bukaba bwabaye bwa gatatu inyuma yo gutsinda Republika Demokarasi ya Kongo ibitsindo 6-1. Justin Nduwimana kizigenza wo mugwi w'Uburundi w'abagendana ubumuga arashima uko iryo higano ryagenze, narijya ko ari we yatowe nk'uwasinze ibitsindo byinshi kuruta abandi bose. Ndiyumva neza ko urukino rwagenze neza kandi nini ntambwe yo gushima, byagenze neza tukabikora neza atavye twiteze. Iryo higanwa rikaba ryaratumiwemwo ibihugu nka Kenya, Tanzania, Republika Demokarasi ya Kongo, Uganda, ariko u Rwanda na Zambia bikaba byarasivye. Mu Rwanda shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yatangiye mu mpera z'icyumweru. Umukino wari ukomeye wahuje Kiyovu Sport yakinnye na Rayon Sport ku kibuga cyitiriwe Pele i Nyamirambo. Rayon Sport yipfunyikira ibitego 2-0. Kuwa gatanu Gorilla yari yatsinze AS Muhanga 2-0. Mu yindi mikino Mukura yatsinze Musanze 1-0. Police FC itsinda Rutsiro 2-1, naho Bugesera itsinda Gicumbi 1-0. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza Manchester United yaraye ikubiswe na Manchester City 3-0, bikomeza gushyira mu kibazo umutoza Amorim. Rakoze Yves Bucana kuri ayo makuru y'inkino.
niwe rero ashoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere tukirangize tubabwira yuko mu Rwanda inteko zompi nshingamateka na nkenguzamateka uno munsi zakoranye zihweza ku ngingo iherutse gufatwa n'inama nkenguzamateka y'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya ku kibazo c'umunyapolitike Victoire Ingabire aho basavye u Rwanda ko rukwiye kumurekura atakindi rusavye ariko nago rukavuga yuko ari igihugu kidakwiye kuvogerwa canke ngo amategeko yacu akengegwe. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Volodema, mwagishikijwe na Florentine Kwizera. Ndabakengurukiye rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango, mukomeze kugira ibihe vyiza.